Bonjour, kaze kuri uyu munsi wacu mushasha ubutaduheruka kuvugana le cycle menstruel canke amarègle. Twaravuganye ikiba twagishuye ku bibazo bibiri bivuga ngo bigenda gute kugira umukobwa aje mu marègle, kandi twaravuganye ikibazo cya kabiri cyavuga ngo ni kubera iki buri kwezi umukobwa aje mu marègle. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ikigwa c'amahasa canke cyo bitwa régime. Ikibazo rero cyacu cya mbere kivuga gute ni bigenda gute kugira amahasa haboneke. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri kivuga ngo ni ryari tuvuga ko ari régime canke ari faux-gime. Rero amahasa haboneka bigenze gute? Twaravuganye ko buri kwezi umukobwa asohora imbuto ziwe izo twitwa ovule zigera kuri 60. Muri izo 60 normalement hategerezwa gukira urubuto rumwe nirwo rukomera, izindi 59 zigapfa. Rero kugira haboneka amahasa reka duhere kuri faux-gime. Mu kuvuga rero muri za mbuto 60 zisohoka birashobora gushika hagasohoka imbuto zibiri. Tukavuga kimwe birashobora gushika hagasohoka amaovule abiri. Muri ico gihe rero hasohotse amaovule abiri bisigura ko haza kuboneka abana babiri. Gusa tuza kubitwa ba faux-gime kubera bavuye muri ovule zibiri zitandukanye, ni imbuto zibiri zitandukanye. Abaje tubitwa aba faux-gime. Birashobora rero gushika ugasanga muri izo mbuto 60 hasohotse urubuto rumwe rukaba fécondé na spermatozoide imwe, ubwo rubuto nyene rumwe rugaca rwigaburamwo kubiri go nyene. Aho rero tuvuga ko ari régime kubera iki ni urubuto rumwe rwigabuyemwo ibipande bibiri. Gusa muri faux-gime hoho ni n'amaovule abiri, nubwo muri za mbuto 60 ovule zibiri ziba zakomeye, ziba zakize, mu gihe izindi 58 zapfuye, zibiri ziba zakize. Umva ni ovule zibiri, ni ukuvuga ni umwana umwe n'uyundi mwana umwe batandukanye. Umwe aza kugira spermatozoide yiwe, n'uwagira spermatozoide yiwe. Abo rero twitwa ba faux-gime kubera afise spermatozoide zibiri. Muga régime muri za mbuto 60 ovule imwe niyo iza gukira, izindi 59 zife, hama yo ovule ibe fécondé, hama yo ovule nyene ice yigaburamwo kubiri. Umva ni umuntu umwe yigaburamwo ibipande bibiri. Iyo rero tubitwa ba régime kubera ni ovule imwe yipasiyemwo ibipande bibiri.